aha mubona ni kumugina muri komine Mabanda intara ya Makamba aho umugwi waserukiye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino wari wagiye kwakira abanonotsi bagira ku makinga baturuka mu bihugu indwi bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Akaba hari ku ncuro ya gatandatu ico gikorwa gitunganwa. Inyuma y'akigwa abo banonotsi bakaba baciye berekeza Inyanzarake imbere yuko bafata urugendo rubashikana mu gisagara ca Bujumbura. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru umuyobozi mukuru gwaruka inkino n'imico kam Samuel Niyubako yagirishije kwigenekezo rya 9 Nyakanga umwaka wa 2023 akaba yamenyesheje yuko ico gikorwa citiriwe Tour de Yase mu kirimi c'ikinofunofu categuwe mu ntumbero yo kwereka bene gihugu bo muri ivyo bihugu akamaro ko kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Kurikirana umuyobozi mukuru Samuel Niyubako. Bariko bakora igikorwa cyo kuzunguruka biruka ku makinga baca muri ivyo bihugu bigize umuryango wa EAC. Nagomba rero ndabashikirize icatumye bakora ico gikorwa. Ubwa mbere na mbere hoho iki gikorwa bariko bakora si gikorwa c'ubwa mbere. Igikorwa bariko barakora cyo kuzunguruka muri ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku makinga kimaze inshuro igira gatandatu. Kuvuga yuko inshuro bariko barakora igikorwa ni inshuro ya gatandatu. Urumva rero yuko bari bamaze kugikora inshuro zitanu. Rero uko vyama bigenda kira mwaka barazunguruka bari ku makinga bakagenda ibibirere byose mubona bagenda ku makinga. Ubwa mbere nico no bamenyesha nuko vyatanguye kwigenekerezo rya mbere ku kwezi k'umunani amubona kuva igenekerezo rya mbere ku kwezi k'umunani baracariko bariruka ku makinga. Bahereye hariya mu gihugu c'Ubuganda ahitwa Jinja baravayo baragenda mu gihugu ca Kenya baragenda mu gihugu ca Tanzania baraheza ubashitse ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nagomba ndabamenyeshe yuko intumbero kugira bakora igikorwa nk'iki kugira bamenyekanishe berekane neza intumbero canke ingaruka nziza yo kwinjira mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kugira igihugu cyose bashitsemwo abenegihugu babone bamenye n'akamaro kuja muri uno muryango. Kuvuga rero twebwe ku munsi wa gatatu twagiye kubategerera hariya ku mupaka ahantu bita ku Mugina baje bava ikigoma hariya mu gihugu ca Tanzania tuca tubakira rero hajya ku Mugina muri komine ya Mabanda mu ntara ya Makamba. Turaheza rero turabamanukana duca ngaho Inyanzarake duca ngaho ku kiyaga ca Tanganyika tukaba rero tugeze ngaha. Nukuvuga rero tugitangura abantu bategerezwa kwitaba ico gikorwa baraba abiruka ku makinga bashika kuri 40. Abo rero ntibashoboye kuboneka bose kwa twagoranye kuko namwe bwe mwumvirije aho bazoca muraza kumva yuko hariho hamwe boba batarungitse nk'abanutsi. Hanyuma rero twarashoboye kuronka bashika hafi 30 nibo bariko bakora ico gikorwa cyo kwitwa ku makinga kugeza bahejeje ibihugu vyose byo muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko. Kuvuga rero kuri uno munsi bageze ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ejo aho bukera baca babandanya bazoca hariya mu ntara ya Ngozi bace baca hariya mu ntara ya Kirundo hanyuma bace baca hariya mu gihugu c'u Rwanda bace babandanya no mu Buganda aho bazoheza bagaheza iki gikorwa bakagiheraheza neza hariya i Kampala. Kuvuga rero urugendo rwabo ntigoroshe baguma biruka ku makinga kandi turavye ibirometero bazogenda nibaheze iki gikorwa bazogenda ibirometero biri hagati y'ibirometero 2500 gushika ku birometero 6. Murumva rero wiruka n'ikinga sikwa coroshe kandi tukaba tuzi neza yuko muri uku kwezi bategerezwa guheraheza iki gikorwa. Kwari kugira rero tubamenyeshe abenegihugu b'u cacu c'u Burundi igituma igikorwa kiriko kiraba barabonye abanonotsi baca mu ntara zitandukanye biruka ku makinga bamenye ivyo ari vyo. Kuvuga rero abenegihugu b'u Burundi bamenye igikorwa kiriko kirakoreka kandi igikorwa bariko barakora ni ciza. Aho bashitse barashira baravuga amajambo bagakora ibikorwa rusangi bagaheza bagatera nk'ivy'ibiti n'ibindi bakamenyesha rero bamenyekanisha n'ineza yo kuja mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Nagomba rero ndabamenyeshe mu ncamake by'ico gikorwa ngene kimeze. Kuvuga rero cyo barabandanya hanyuma baje no mu Rwanda baje mu Buganda barahava mumbaza muti reka nje ngira ko ibihugu hari igihugu twumvise bataciyemo kandi cayeruka no kwinjira igihugu cyo muri Kongo ntibaciye no muri Sud Sudan. Ivyo bihugu byose murazi imvo zotuma badacayo urabona ko baca no mu
mabarabara biva ku makinga sokirwa ndabisubiramo. Abo banonotsi bakaba baciye bafata ibarabara berekeza Ingozi, inyuma yaho bakaba baciye bafata urugendo baca mu ntara ya Kirundo berekeza ku mupaka wa Gasenyi uri muri komine Busoni intara ya Kirundo, aho bakiriwe n'umugwi waserukiye igihugu c'u Rwanda urongowe na Mutabazi Richard arongoye akarere ka Bugesera gahana urubibe n'u Burundi. Mwijambo ryo gushikiriza abo banonotsi, Tade Ntahondi umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino akaba yamenyesheje yuko urugendo abo banonotsi barimo mu gihugu c'u Burundi rwagenze neza, akongera akabipfuriza urugendo rwiza. Tubibutse yuko abo banonotsi harimo abigeme bagera kuri 3 bakaba baturuka mu bihugu vya Uganda, Kenya n'u Rwanda, nayo u Burundi bukaba bwaserukiwe n'abanonotsi bagera kuri 2.